burya ubutegetsi ntibubaho atanzego z'umutekano ziriho. Le pouvoir bisigura inguvu. Abene gihugu ntibashobora kuva ko batekaniwe ata nguvu zibahagarariye ziriho. Turanezerwa cyane no munsi ingene ibintu vyifashe. Ivyo rero bivuye ngaho hariho gutunganya n'ubuzima bw'igihugu, inzego z'igihugu. Hamaze kuboneka inguvu no kuvuga n'uburongozi bw'igihugu buca bubaho bigakunda ko bukora. Nago nyene gwabaye urugamba. Kuko hariho babandi bategerezwa kungukira mu nduru. Habaye ubutegetsi nyabwo butagoyagoya, butajegajega, ico gihe ikibanza cabo kiba giheze. Nico gituma no muri urwo rugamba uko twavuga ngo demokrasi yinjire niko hariho abandi bayigwanya. Ariko inzego z'umutekano kubera zihagaze neza bose vyarase. Mwarabonye yuko navyo urwo rugamba rwo gushinga inzego z'igihugu zitajegajega nago gwashikanye kwibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 hajya niryo ryaje gushinga ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku mategeko. Mugihe hataba inzego z'umutekano ntitwari kubishikako. Mwarabonye ko bitovye mu 2015. Barabitovye mugabo kubera inzego z'umutekano zihagaze neza vyose vyabataye ko amazi hanyuma turashaka kwibwirizwa shingiro. Inzego zo mu 2020 zari zije gukorera ku mategeko kandi amategeko abene gihugu bose bubaha kuko ari bo bayishiriyeho. Twese twifurizanye umwaka mwiza kuri mwese. Imana ibahezagire muze mugire umugisha. Abarundi,